ry'abawigeze rishobora no kumara umwaka nka kujya kwa competition nka kujya kwa coupe du president no kuvuga nyinshi zishoboka zikina sous forme ya tournoi itamara indwi zibiri nka kujya ubona ngo Champions League yatanguye iki gihe izohera mu kwa gatandatu nimero rero zumwe mu bashobora mushaka kumutora kuri nimero isanzwe canke mugakoresha WhatsApp yiwe ni 68 51 71 79 13 68 51 79 13 68 51 79 13 competition rero ikazobera ngaha ku kibuga ca Campus Mutanga urahabona Campus Mutanga nyene ujabutse kiraro ca Ntahanga ugana kuri Annonciature ego Campus Mutanga ariko kandi urenganya Nyakabiga ya gatatu naho nyora hinjira mbere niho naho userukira kuri naho userukira mu kibuga nuko ni kwa kangahe batanze igenekero ryo kwa kangahe kwiyandikisha birabandanya ahubwo competition izotangura ryari izotangura mu matariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi hageze ni mu ndwiza ishobora gutangura mu mpera z'indwiza urumva urabaza bakakubwira amafaranga yo kwiyandikisha bakakubwira ivyangombwa byose bya competition hanyuma namwe mukaraba yuko muri buparticipe mugende mwipime hari amaklebe menshi ngaha mu za Kinama mu Kamenge mu Kanyosha nabonye ariyo equipe mwagiriye nabi la fois passe mwebwe indanga zo mu Kanyosha murazakuburanga bwazo sha mwebwe muri abantu barakomeye equipe kinamwo uyu unye Christian Birizi equipe kinamwo Hussein Shaban Chabaral ari muri vacances bon tuzobaraba rero tuzoraba mu ndwiza tubatumire baze babisigure neza bo mu majambo yabo president Kwizera Fabrice tunamuramutsa cyane ngaho mu Nyakabiga kuri 12 ni hakunda kuba yibereye hafise n'ubunywero bimeze neza cyane nuko mukanya gato sinzi ko wonyemerera tugacisha hamwe n'ino tournoi ya Academy Zoe Academy urayizi cyane Zoe Academy nayo buca itangura ya Eloge gitangaza kabisa yateguye tournoi ya Academy Zoe ni edition igira gatatu baraheza bagatumirira ama academy atandukanye muri edition ya mbere batumiriye academy zibiri igira kabiri ziyongereye gato ariko no mwaka zishobora kuba nyinshi gato akabijya Alonso kubera ari academy hazokina abana bato barerewe mu academy atandukanye barafise umuhinga avuye mu Bubirigi scout akorana n'amaklebe yo mu Bubirigi azoza azanywe no kuraba ico yoshima muri izo mpano zizoba zirigaragaza muri ino tournoi yateguwe na Academy Zo Eloge avuga ati je nta kindi sino kwa mafasha abana mu kuvuga ngo bakine tournoi buri mwaka kandi tutariko turabacira inzira omwe ishobora kubashikana kure hashoboka urumva iyo initiative cyane gose Academy rero zizo kwitabira tournoi ni Academy Zoe nkibisanzwe iyo izoba ari nk'ubudagi nizo kwakira abandi bose hanyuma bakine na izamaze guhabwa ubutumire zindi ni Tatane Academy, Impact Academy, Jade Academy, Intwari Academy, Nderagakura Academy hamwe na Young City Academy. Izi rero nizo zizo kwitabira tournoi y'uyu mwaka.
gusa aho ngo hari iyisigaye hari iyisigaye nayo nyene gisabwa nyimba ari abantu bagifise academy bashaka contacta Eloge bakavuga bati vraiment natwe mudushe muri ico kibanza kimwe gisigaye muri Cameroon ibintu bitameze neza ku ruhande rw'ino asanzwe arongo ishiramo ry'umupira w'amaguru muri Cameroon Fecafoot witwa Samuel Eto'o ofisi nuko ku munsi wa kabiri yari yamutse rero novuga yitaba urukiko aho yari yatumwe ko n'umugujeje indero muri Confederation Africaine de Football canke CAF kugira ngo yishure canke yiregure kuri bino birego yagirizwa aho rero ubwa mbere na mbere rino no mugujeje indero muri CAF aho novuga ku matohoza bagize kubijanye n'ivyo yagirizwa bijanye no guhubisha ama match canke inkino zo mu cicaro ca mbere hari anye mu gihugu ca Cameroon Elite 1 bino birego byari byatanzwe na Henri Njala kandi ni wahoze novuga ari cegera cy'umukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru hari muri Cameroon uri witwa Henri Njala rero kabona rero yuko yifashishije novuga ama enregistrement canke ivyo ivyafashwe novuga ku rukino ku nkino zimwe zagiye novuga zitangazwe kibiriraho mu cicaro ca mbere ariko kandi hifashije kandi novuga n'ivyagiye birayagwa hagati ya Samuel Eto'o office ndetse n'uyu mu president wino equipe yitwa Victoria United iyo ni equipe novuga yari yanye mu caro ca mbere hari ibintu novuga bigaragaza yuko kuvyo bagiye bayaga harimwo novuga ukuza bagirane ukuza ahuvya canke ukuza gushiramo imitego ku nkino zitandukanye zo mu cicaro ca mbere cyane ci equipe ya Victoria United yazikina cyane kugira ngo kumbure ize iragira resultat nziza kubw'ubushobozi novuga yarasa asanzwe afise uno Samuel Eto'o office kugira ngo ino equipe ibashe kuduga icicaro ca mbere kuko nababwiye ko yari mu cicaro ca urazi rero Alonzo ikintu je ndiko ndabona iyi dossier igarutse inshuro nyinshi yagirizwe iki kintu na komisiyo ya discipline n'ibintu bya biri juridique vya CAF kwiga kuri iki kintu Eto'o yagirizwa ariko Eto'o azwi nk'umuntu aharanira cyane ko ibintu bitaba mu gifuri no muntu azwi nk'umuntu adakunda amanyanga ni nako yaje muri no federation ya Cameroon yitwa kwaje kugwanya ibintu byinshi nk'ibyo turibuka abanye bamusubiriye intambara zabaye nyinshi kuko yaje nk'umuntu aje ku revolutiona ibintu bitagenda neza byinshi muri football ya Cameroon kandi ivyo yakoze ni byinshi n'amalalamiko yake canke imyidogo yiwe wumva ishingiye kabisa kukugorora ibintu hamwe do Eto'o rero yo kwagirizwa n'ikintu nk'iki gitandukanye n'ivyo yaje yitwa ko aje guhindura nibaza ko yoba ari tashi dasanzwe kuri we ufatiye no kwizina afise kugihagarara afise no kumabanga yaratangwe kuba afise aba ba Eto'o Alonzo nta myaka myinshi yari isigaye ngo utangore kubabona nabo nyari bitoza betetre kubera ko batabishaka bari mu nzira yabawiya abana bafise influence cyane noneho
ubuyobozi bwa mbere bushobora kubagaragaza ko no mu mabanga y'igihugu bashobora kuzamwo ubapimira muri ibi bito bya football bobe bakuriyemwo bamenyereye hamwe rero ibi byo mukurikirana bikamwagira mbona yo bari tashe nini coba ari kintu kibi bandanya yive coba ari ikintu kibi cyane cyamugiye ko yo bari tashi dasanzwe ariko no kurindira aba bamya bamutega imitego myinshi ari naho bo bamuteze imitego nyene ya bwabuke babasanzwe bamaze kuba bafitaniye bukomeye reka turindire ariya rero ico ashobora no vuga guhanishwa ni kintu abonye ko anashima gikomeye cyane gose hano bavuze ati une suspension à vie de toute activité liée au football harabaho sinzi ko maze kumva ngo umuntu arashaka gushinga urubanza bakakuburanya ariko akagusabira n'igihano urumva no mu by'igihugu nyene ngo bavuga bamwita mushikiriza manza wa Republika ibintu nk'ivyo iyo wewe aburanira leta aranasabira igihano aranasabira igihano umuntu uzi uwagira icaha mugabo sentare ishobora kudesida bitandukanye n'ivyo bisigura yuko eto nawe nyene ibyo bamusabira sentare abaza gucura urubanza abo nise sentare nyene yakafu ngira ngo barashobora gusanga nk'ico caha kiramutse kinamwagiye bashobora gusanga ivyo bamusabiye bitangana n'icaha yagirizwa nibisigura mugabo urategezwa considera nyo kavuga ati kugira ngo umuntu arinda musabira igihano nk'ico nico kikwereka nyene grandeur yayo makosa yagirizwa kuba yarakoze muga ntaramwagira nta bihano birajaho ashobora gutsinda urubanza ashobora kwezwa n'inkuko ashobora guhanishwa nk'ivyo bihano bikomeye bamusabiye nuko rero isaha ni 6:20 muri studio za Buja FM cyane mu kiganiro B-Sport nizere ko muri ko murabandanya mugira ibihe vyiza cyane gose witwa Engineer Ndwayo Fabrice ariko adukurikirana ngaho mu Kamenge aho kujya kane uyu ni PDG w'icompany ikomeye cyane gose yitwa Soconte Société de Construction et de Nouvelles Technologies ni societe ijanye ikora kubijanye n'iby'inyubako izi nzu nyubako za kijambere zisanzwe ziri mu makartie VIP atandukanye hari za miroir zahe banibo no vuga bagize uruhara cyane gose bo kuzubaka rero ushobora no vuga kumurondera cyangwa kwitura Soconte uri mu diaspora uri ngaha anyukeneye no vuga kuhagarika inzu yawe mu buryo bwa kijambere barabigufashamwo ninganye bakorera kuri Boulevard du Peuple Murundi inimero 6 hafi no vuga yahoze Novotel ushobora kumwakura kuri 69 61 28 62 69 61 28 62 hama ibintu bikagenda neza ni Ndwayo Fabrice Kigoma acayita no vuga abigufashamwo nuko vyifashe Yves turamutse uwitwa Boss John Boss John abagabo babiri abagabo barota barara kubiri bakarota kumwe nanje nariko ndiyumvira ntoyo n'umwanya wo kugira nte uguca muri magaze yo kwande yo kwa Boss John tukayivisita cyane gose impamvu tuyivisita buri munsi nuko ari magaze idasanzwe ikora inka yaje no vuga kutubera inyishu twebwe aba sportif canke twebwe dukunda inkino yaje kubinyishu cyane gose mu bikoresho bya shobora kufise no vuga equipe mu cicaro ca 4 ca 3 muri kade ndatse nagiye hatandukanye ukaba warabuza ahantu gurira amajezi iyo equipe zanyu genda witorera amapere yose ushaka ngaho kwa John abayafise y'amabara atandukanye ku giciro ciza cyane gose noneho turetse gusigura kimwe nta kintu na kimwe kijanye n'ivya sport atakuronsa kandi muri sport zuzi uhereye ku mipira uhereye ku birato byo novuga bya sport uhereye ukaza ku myambaro yewe ni ushaka ama racket ya ntutsi ya tennis hajya riyo none nturayibona na hajya muri studio ya inkino extra
ego na muri studio za ntutse bijya byavuye kwa Boss kwa John. Boss John Boss John rakoranga kuri Boulevard d'Oriplona ku mahwanire nyonuga ya Avenue de la Mission neza na neza munsi y'igiti ucubona amajezi amanitse meza y'imigwi musanzwe mukunda za Manchester za Real Madrid za Arsenal ziruzuye imigwi nserukira bihugu igezweho muri kino gihe hariko harabinkino za Euro na Copa America uhitana uvuga nimba uri umufana wa Messi cyangwa wa Argentine wa Brazil jezi ziruzuye murondere kuri 79 821 297 79 821 297 agufitiye na salon de coiffure nziza cyane gose hariya mu bwiza kujya kabiri kwizero y'amabisi yitwa Top Swagger Salon aho abantu karuhariwe mu kujanye n'ivyo kumwa bibereye hariya abitwa ba Olivier abitwa ba Audace tubaramutse abitwa ba Claude abitwa ba Meshake ba Patrick ni benshi cyane gose ba Sade ba Rasta tubipfuriza ibihe byiza yive kuko bari abasore bakora ibikori ba Audace ba Claude ba Olivier ba Meme ba Aime hariya kuri Top Swagger Salon bakora akazi kadasanzwe akazi ko gusukura abantu kabisa umuntu bakamugira uko ataje bakamucapa bakamugira uko ataje ameze kabisa nabo reka tubaramutse ko hariya kuri Star Hotel abantu baho bameze neza kuri Star Hotel baragumye narahaciye ku munsi wa kangahe hari ku munsi wa hirya yejo nari ndahari kuri Star Hotel kabisa baraho baragumye uzi ko banamugenda batashe nivyo bamaze kuba abantu bacu urabizi ariko cyane turamutse boss waho boss Gerard nawe twarateramanye ameze neza cyane kabisa kuri Star Hotel gusa sinashoboye gushika mu mazi ngo ndayagire woge ngo noki bimwe mu bintu nkunda koga muri no minsi aya muri sona ntukijayo oya ndakeneye kuja muri sona kabisa sona ibiraho ibiraho nyene ngira ngo nagenda bazokwakira cyane gose witwa Alan Magori nawe ariko aradukurikirana Alan Micuma Alan araho ameze neza duherukana ryari Alan je turavugana kenshi buryo duherukana muri weekend ntabura kuncokoza ntiyigera buri bintu ncokoza Alan ariko nyene ni ivy'abantu bazinanye nde wundi na wundi bitwa ba Canada witwa Fabrice nawe ranyeretse yuko ari kuri ekute kabisa Fabrice wo muri Otrack umugenzi wawe nawe n'umuntu wacu cyane gose baradukurikirana ahavuga yuko imakamba zoba yishikiye hariya kuri ruriya rukino ruriya gwa Aigle Noir urumva ko nawe kabisa ivyinkina bikurikirana cyane gose burya rero Fabrice sinzi we ko wakurikiranye papa wiwe niwe yatanguje football femine ngahe wacu mu Burundi umupapa humuye twari twamwakiriye ku wa gatanu w'indwi heze yitwa Rukundo Evariste Rukundo Evariste byukuri n'umuntu kabisa yabunyo yahumuye cyane gose w'incabwenge nawe tumuramutse hariya mu Rubirizi nyasanzwe aba turamutse bariko barayihereza akavuna musasi naya masaha nyene saa 6 n'inusu hafi yego nizere ko biriko bibatemba neza nizere ko muriko muragira ibihe vyiza cyane gose witwa Topo ngaho onye kuri jono comprendre nawe tumwifuriza ibihe vyiza cyane gose twizere ko ariko aragenda agira ibihe vyiza cyane gose witwa Nana Magori nana twaramuhetse nana twaraburanye kabisa nana yabuze pe nana yabuze kuba cyane gose reka ndamutse witwa Clovis ari ngaho kujya gatandatu mu Kamenge kuri atelier yiwe Alonzo uzokwiture Clovis uzokwiture umwe mu batayere beza cyane b'amakostime
nuko twaramukije benshi cyane gose umunsi ufise nk'akantu k'urubanza umwiture nzomwitura pe hanyuma akukorera ikintu umuntu azogusuzugura waciye kwa Clovis yakwambitse uzoze ubimbwire nizeye ko ari cyo kintu dashobora guhurana ariko reka ndamutse ubwa nyuma umuntu witwa Joshua Vinicius Junior Joshua Vini Junior uyu muntu aturuka muri iki gihugu kibanye cya Kongo ashobora kuba anatahayo yaramvugishije ambwira uburyo dukunda uburyo akurikirana ikiganiro cyacu birantangaza mvuga ntariko ko numva umengo nta nibimenyetso byo gukunda bame byo kumenya ikirundi yifitiye noneho mu kumenya yagiye kwa boss John avuga ati ndagusavye mpuze nabariye bahungu nama numva bavuga wewe naje kubwabo ariko nawe ide numfitiye nkeneye nawe kumpuza nabo Bwana Joshua tunakusalimia sana na mikono miwili na mikono miwili mikono minne miwili ya kwangu na miwili ya kwako na roho moja roho mbili oya kwako na roho ya kwako kabisa tukiweka na mikono ya boss John na roho yake inakuwa 6 kwa 3 6 kwa 3 mikono 6 kwa roho 3 kabisa nuko reka nanje nda kumbure novuga mu boko tworamutse abanyuma witwa Elia ari yanye ku garage de garage hari kuri 17 muri Bubanza the big boss kabisa tumuramutse tumwifuriza ibihe vyiza cyane gose ariko ndakumenyeshe yu uramaze kwinjira mu garage ya Elia ndamaze kugenda nagize ka visite ndabona na muvyeyi ajya mautiage kuya kuntu garage yo yipanze ni byinshi de garage Elia rero yubahwe kabisa agufitiye garage nziza cyane gose ngaha muri Bubanza ku gicumi n'indwi ni muri quartier Bubanza mu Kinama kuri 17 ushobora kuba ufise icuma cawe kijegajega nawe nyene wo murondera akabigufasha mu kigakemuka ni 69 56 44 56 69 56 44 56 ahonye ahita gutunganyiriza neza cyane gose basi nizere ko uri kuragira ibihe byiza ngaho mu Kinama nawe wacu atubwiye ko tuzoza turakwibuka nawe nizere kuri kuragira ibihe byiza cyane gose reka mukanya novwe cyo tugaruke cyo tubandanyiriza ku mugabane w'Iburayi Yves aho tuhera reka turamutse na boss Shabani ngaha nabonye ariko adukurikirana kuva mu ntango z'ikiganiro Shabani uramubona ndamubona cyane gose Yves ku mugabane w'Iburayi turahera mu nkino za Euro ni mukanya gatoyi inyuma novuga yaba badutumye gatoyi ariko kandi amakuru ni menshi ku mugabane w'Iburayi tugaruke tuyaceko